Ubuzima bwa mbere buwishe kuri ino si ni ubuzima bwo kubana nabi n'uwo mwubakanye. Ababanye nabi baba basa n'abari muri gihonomu yo kw'isi. Nta nkeka ko iyo mubanye uko muba mwubakanye mudakwiranye. Ivyo rero birabaho ko abantu bashobora kwihenda, ni ibintu bisanzwe. Hari abashobora kuraba ubwiza mu kurongora, hari abashobora kuraba amahera, hari abashobora kuraba n'ibindi vyinshi. Ivyo bamaze kubiraba rero mu nyuma bagasanga bihavuye bitabubakira, bagaca batangura kubaho nabi. Ya mahera bakaba bayafise mugabo bakayabana nabi. Bwa bwiza bakaba babufise mugabo ubwo bwiza bukababera impfagusa. Bakabaho nabi cane, bakabaho atakibaryohera, bakabaho umunezero satani yarawutwaye wose. Mu yandi majambo, bimaze kugera ngaho baba bibereye nko muri gihonomu yo kw'isi. Murumva yuko ari igihushane c'ababanye neza. Ababanye neza baba bibereyeho nko mu kajuru ko kw'isi. Nuko rero twarababwiye yuko muri ino misi ukwahukana canke divorce ziriko ziraba nyinshi. Aha ndiko ndavuga ibi ntimwave mwiyumvira yuko ndiko ndavuga ivyo ntazi canke ivyo ntabona. Nuko muri iki cigwa ca kabiri turarabira hamwe ibimenyetso sindamusiga vyerekana yuko uwo muri kumwe mubana mugabo atari nimero yawe, mubana mugabo mutari mukwiranye. Mu yandi majambo, murabana mugabo mwahitanyemwo ukutariko. Voilà. Umusore yahisemwo kutariko, umugore yemereye umugabo atari gwiwe. Ibi bimenyetso ngoba mvuge ukabibona wewe nk'umugore canke nk'umugabo, mukabibona mu rugo rwanyu, mukabona ibimenyetso 4 canke 5 nk'uko nababwiye yuko ari ibimenyetso 5, nivyo nta mweranda abaho. Niyo mwumva 1, 2, 3, okay, ivyo murashobora kuvyihanganira, kumbure murashobora gusenga bikagenda neza. Ariko mukabona muguye muri 4 canke 5, aho ibi bintu ntimubifate minenegwe. Twebwe ntiduhimiriza abantu ko bavana, kuko baba bararahiye bo nyene yuko bazobana akaramata. Mugabo turavuga duti hako abo bantu bagera aho batwarana ubuzima canke basinzikarizanya ubuzima, nta kamaro kuko abo bantu boguma babana. Ariko reka tubanze turabire hamwe ivyo bimenyetso 5. Nimba ari ukiraba ivyigwa bica mw'ishure ry'abarundi bose, ukaba utaragira subscribe, ikore, hanyuma ufyonde kuri jeme, ufyonde no kuri kakazogera, kugira ngo buri gihe dushitse kw'icigwa uzokwamuronka notification muri telefone yawe. Ikimenyetso ca mbere, uwo mwubakanye muvyo avuga, muvyo akora, imisi yose bizokwama bigusigamwo amakenga, le doute. Ico avuze cose agusigamwo akantu, ugasigara urakiyumvirako. Voilà, le doute, amakenga. Kubereka mbwiye uko, kubereka mbwiye uko, ukibaza ibibazo vyinshi, umutwe ukawuturira uriko wibaza uti kubereka mbwiye uko, kubereka mbwiye uko. Mugabo we ntagire na effort nimwe kugira ngo aguhe umuco. Voilà, il sème le doute. Aha rero umaze gushika ngaha, buri munsi bikaba bigenda uku, nta munezero upfa wararonse mu rugo. Kubaho muri ubu buzima ubayeho nk'umunyororo.
umuntu aba ariko arakugirira ibi ntabagukunda na gatoya, aba agomba kukubabaza, aba agomba kuguturubika. Iminsi yose wama muri confusion mu kirundi reka tuvuge duti n'amakenga. Mu gihe urugo rumeze neza ibyo ntibibaho, ni ukuvuga ngo agukunda arakubwira ati ndagukunda sheri, ndagukunda, ukaba wibaza ibibazo bishika nk'igihumbi, uri mu makenga ugira uti mbega basha arankunda canke ntankunda, arankunda canke ntakunda, iyo abankunda yongirira ibintu nkamwe n'ibi, voilà, ukaguma muri ivyo, umenye yuko ubwo buzima ubayeho atari ubuzima bwiza. Ukunda ntagusiga muri dute, ntagusiga mu makenga, voilà, ahubwo arabikwereka, arabikwereka mu majambo no mu bikorwa. Aho uri ukumva umutima utuje, ukagira uti mu vy'ukuri umugabo wanje canke umugore wanje arankunda. Niwaba rero ubayeho muri ubu buzima, iki kintu ntugifate minenegwe, usubire uciyumvireko neza. Ikimenyetso ca kabiri, mu gihe uwo mubanye atakwereka yuko uri uw'agaciro, atakubonamwo agaciro, muriko muravugana ukumva yuko yicuza kubona muri kumwe, aho nta kamikorobe mwumvayo. Iyo nkamenya simba narakurongoye, iyo nkamenya wewe simba narakwemereye. Mu yandi majambo, ntanezerewe no kuba muri kumwe, aricuza cane igituma yoba yarakurongoye canke igituma yoba yarongowe na wewe. Ntigera kubwira ati madamu, jewe nta kintu kinezera nko kuba mfise umugore nkawe. Ntigera kubwira ati ndanezerwa mfise umugabo nkawe. Rimwe na rimwe ukumva kubwiye uwo bahorana, uwo bahora bakundanye, ukumva aramwemera cane gusumvya wewe, voilà. Ukumva umengo araregreta, ukumva umengo aricuza kubona ari kumwe nawe, ukabona yuko vy'ukuri kubona ari kumwe nawe atabiryoherewe. Aho ga wampaye inka, umuntu nk'uyo vy'ukuri muzobana karamata. Vy'ukuri urumva yuko umuntu nk'uyo mwobana ubuzima bwawe bwose, iminsi y'ukubaho kwawe yose isigaye, urumva yuko woyibaho uri kumwe n'uwo muntu akubona nk'uko, agufata nk'uko. Nyandi majambo, akubonye acakanya n'amaraso acahagarara, amaraso ntasubira gutembera neza muri we. None ko abandi babwira abasheri babo ngura umunezero wanje, tiwe mombonera, gikundiro canje, buki bwanje, zuba ryanje, muco wanje, mana yanje, mana yanje. Mbega we nawe baca bakubwira gute? Aha rero iki kintu ntugifate minenegwe. Umuntu agukunda vy'ukuri arakubwira ati sheri, wowe uri umuntu ahambaye cane, uri umuntu ahambaye mu buzima bwanje, ntivyokunda yuko nshobora gushika ku ndoto zanje tutari kumwe. Ntagufise mu buzima ndumva ko hari kibuze muri jewe. Iyo umuntu amaze kukumatanya canke kugufatanya n'indoto ziwe, iyo umuntu amaze kubona yuko uri uw'ikimazi mu gushika ku ndoto ziwe, ngo ntazibana zidakubitana amahembe, ico naco tukimenye. Naho vyoshika akanyerera, aca yivyukiranya kuko aca asubira akiyumvira ati sinshobora gutakaza uyu muntu, arahambaye cane mu muhamagaro wanje. Mu gihe rero bitameze uko, aho murumva yuko haba hariyo ingoroji. Aho rero amaze kutaba ivyo abikora, nta gaciro ufise
mu maso yiwe, ahubwo umubishije yoca aronka amahoro, yoca yumva aremurutse, uri umutwaro wiwe, voilà, yoca yizanira uwundi vyoroshe, kuko arabona yuko utari umugisha wiwe, voilà. Bibiliya nayo itubwira ngo umugore n'umugisha utangwa n'Uhoraho. Iyo rero uwo mwubakanye amaze kubona yuko utari umugisha wiwe, ibibazo biba vyadutse. Uca mwumva ico uburi, utari umugisha uburi iki? Ntavyo nzi. Okay, reka ndabivuge mu majambo yoroshe. Mu yandi majambo, uburi igitsitaza ciwe. Kuba igitsitaza c'umuntu mwumva biryoshe ga yemwe? Nimugire ngo ndiko ndavuga abagore gusa, oya, no kurundi ruhande n'abagabo niko bimeze. Voilà, umugore arashobora kubona yuko atagaciro ufise, arashobora kubona yuko vraiment utari umugisha wiwe. Aho urumva yuko ibintu biba vyamaze kuba nabi. Ikimenyetso kigira gatatu cerekana yuko wahisemwo ukutariko. Nigihe ufise ubwoba, nigihe utinya kuvuga sije zimwe zimwe canke ibintu bimwe bimwe muri kumwe. Reka ndabireke, ndazi ko ahambara, arankubita, arantuka, ndabimubwiye ndabona yuko duca tugwana, ndabimubwiye ndazi yuko atantahura. Reka rero nihorere, ariko ivyo ukabigira vya bintu vyakubabaje, ugatangura gutora ibintu uzokwamuganiriza umugabo wawe canke umugore wawe, ibindi navyo mbere bikomeye ukabishira ku ruhande. Ivyo kumbure bikakubabaza, ukumva umengo mwobivugana, mugabo ukavuga uti reka ndavyigumizemo. Baca umugani mu Kirundi ngo utaramunda ugatarura ibiboze. Ikiva muri ivyo bintu nakabonge. Akabonge nako murumva yuko ari depression. Mu rugo rutomoye umugabo n'umugore baraganira, ntaco bataganirako. Iki canke kiriya ntaco bataganirako, kandi bakabiganira batahurana, bumvana, banezerewe, eka birekuye. Voilà. Umaze kuba hariho ibintu utaganira n'umugore wawe, umaze kuba hari ibintu utaganira n'umugabo wawe, ivyo bintu bikakubabaza, mugabo wowe ukavyigumizamwo, ivyo bintu ntiwumva yuko bizohava bikwica, ntiwumva ko bizohava bigusambura. Iyo hari bikubabaza, iyo hari bitagushimisha, mugabo aho kubiganira n'uwo mwubakanye ukavyigumizamwo, ivyo bintu bizogusenyura, ivyo bintu bizosenyura urugo rwanyu, ivyo bintu si vyiza. Murumva yuko ivyo nimba bigushikira ntubifate minenegwe. Abubakanye bategerezwa kugira ibiganiro. Voilà. Iki kintu rero umaze kukibona mu rugo rwawe, umenya yuko watewe. Igikurikira hakurikira kwahukana, divorce. Haragera igihe uvuga uti no, ibi bintu singishoboye kuvyihanganira. Aho igikurikira murumva yuko ibibaye iki? Divorce. Mu rugo rwiza, umugore wawe canke umugabo wawe ategerezwa kuba ari n'umugenzi wawe. Voilà. Ikintu cose mutegerezwa kukivugana. Mu gihe rero ubwo bugenzi butariho, mu gihe mutavugana, muba mwibera he? Muba mwibera muri gihonomu yo mw'isi. Reka tuje ku kimenyetso kigira kane cerekana yuko wahisemwo nabi. Mu gihe uwo mwubakanye ageze aho akubwira ati, ukabona ibi bitabaye, ukabona bitagenze uko, wewe utanyitanze je nzokwitanga. Voilà. Wewe utanyishe je nzokwica. Aramutse avugira ijambo riba ryavuye ibwina mu mutima, aba yariteguye. Ntashobora kuvuga ijambo nk'iri ritabogaboga ku mutima wiwe. Rero ikintu nk'iki ntuhave wiyumvira ngo
ni ibintu bisanzwe hanyuma ngo gifate minenegwe. Oya, iki ni ikimenyetso cerekana yuko uwo muntu muri kumwe ari umuntu mubi, ari umuntu ashobora no kukwica umwanya wari wo wose. Bibiliya ivuga ngo ikiri mu mutima w'umuntu gisesekera ku rurimi. Mbega ntabwo mwama mwumva bishe abo bubakanye? Aramutse akubwirira ijambo rero, no kukwica azokwica. Umuntu akubwira ati naho mwokubakana n'uwundi, naho uwundi yokurongora, jewe wewe tuzoheza, nzokwica, nzoruhuka ndakwishe. Uwo mubana none wumva yoroshe? Voilà. Iryo jambo rero nimba maze kurikubwira ntuhave wiyumvira yuko ariko canke yariko arakina. Oya, umenye yuko ari ibintu vya seriye. Ivyo bintu ntubifate minenegwe. Okay, mbega mu gihe ubona ariko aravuga abandi, abivuga gute? Mu gihe ariko aravuga bamugiriye nabi, voilà, abifata gute? Mu gihe ariko aravuga abavukanyi, ubona abafata gute? Abafata nabi. Banza urabire no muri ivyo, birakwereka yuko uyo muntu muri kumwe vy'ukuri ari inkozi y'ikibi canke ko ari umwana mwiza. Reka tuje ku kimenyetso gira gatanu cerekana yuko wahisemwo nabi. Mu gihe uwo mwubakanye atakumviriza kugira ngo atahure, ahubwo akumviriza kugira ngo akwishure, iyo uriko uramubwira ikintu aho kumviriza ngo atahure, ahubwo akaba ariko ararondera ayandi majambo kugira ngo agusumace canke aburizemwo ivyo waruvuze, canke naho agafatira ku kantu gatoya wavuze kutariko. Ariko suko vyategerezwa kugenda. Umugore ategerezwa kumviriza ico umugabo avuze, n'umugabo niko kuko nyene ategerezwa kumviriza ico umugore wiwe avuze akaciyumvirako. Mu rugo rwiza, iyo uwo vyubakanye n'uwundi ariko aravuga aramwumviriza akamutahura, hanyuma ubuzima bukabandanya. Iyo rero uriko uravuga ukabona umuntu mwubakanye ntaha agaciro na gatoya amajambo yawe, aho kuyumviriza agaca arondera ingene akwishura, none uwo muntu mwumva bimeze gute? Umuntu adaha agaciro amajambo yawe azoha agaciro amajambo yande? Muri ibi bimenyetso vyose twavuze, ukaba ukwije bine, ukaba wabibonyemwo, canke nimba wabonye vyose, ukaba wabibonye mu rugo rwawe, anja nibaza urwo rugo rwawe ingene rwoba rumeze. Aho Satani ntaza yaranyaze umunezero wanyu bagabo. Ibi bimenyetso bitanu bimaze kugaragara mu rugo rwawe, jewe sinohava ndaguhanura ngo ubandanye rya jambo rya niko zubakwa. Je sinobandanya ndaguhanura ngo ubandanye uba muri gihonomu, kuko kuba muri gihonomu birabishe. Nta muntu n'umwe yovyipfuriza bagenzi we canke yokwipfuza kuja muri gihonomu. Reka dusubiremo rya jambo rivuga ngo urugo rwiza n'akajuru ko mw'isi. Urugo rurimwo ibibazo nk'ibi tuvuze ni gihonomu yo mw'isi. None je nta muntu nohanura ngo bandanye yibera muri gihonomu, kandi hariho ukuntu yoshobora kwivanayo. Aha rero barapfuma bagutwenga yuko watevye kurongora canke watevye kurongorwa, hako wihuta kurongora canke kurongorwa ukaba mu bintu nk'ibi. Itonde, rondera buke buke inimero yawe,
iriho. Rindira umugabo muzokumvikana, ariho. Umugore muzokumvikana, ariho. Umugore uzosanga ashigikiye indoto zawe. Umugore uzosanga ibiri muri wewe abishigikiye, yumva yogira intererano kugira ngo ushobore gushika kwizo ndoto, ariho. Ntiwihute umera nka ca gitaranyama cijana mu muriro. Reka kuraba ngo banaka bararongoye, ngo banaka bararongowe, ngo hera basigaye jenyene, ntaco uri kurihutira. Urugo canke kuja mu rugo samafatana mendo. Urugiyemwo urarugiyemwo, nta ropingi baho, nta ropeshaji baho. Itonde, hitamwo neza uwo wumva mudahuje ivyiyumviro. Reka kujana nawe ugira ngo imyaka iranjanye, ngo abantu basigaye bambona nabi. Oyaye, rindira, ihangane, umunsi wawe uriho. Umunsi umwe muzohura n'urubavu rwawe, umunsi umwe muzohura n'inimero yawe. Muzokumvirize wambaye ikirato kitagukwiye, ikirato kikurya. Muzokumvirize ingene kibabaza. N'abubakanye, mu gihe bubakanye badakwiranye, voilà, biraheza bikagenda nk'uko. Babaho baramerewe nabi, babaho badatwenga, babaho batazi icitwa umunezero. Barashobora kuba bafise ivyo kurya mugabo ntibibaryohere. Barashobora kuba bafise ibitanda bizimvye vy'inzahabu, voilà, ariko babiryamyeko ntibanezerwe. Barashobora kuba bafise amazu, imodokari zigezweho, voilà, majipe, amavoitire ameze neza, mugabo bari muri izo modokari, bari muri izo nzu, bakaba babayeho ubuzima bubi cane, atanumwe akurako, atanumwe atwenga. Bari mu modokari ukumva nta numwe akurako umunwa. Bashitse muhira ku gitanda, umwe aryama aravye hariya, uwundi aravye hariya, uraho bahisemwo kumwe, aryama ngaho uwundi akaryama hariya. Etape ya nyuma, umwe aragira ati jewe ndagiye, uwundi ati genda. Ubu buzima rero nta muntu n'umwe yo kwifuza kubamwo. N'ubuzima bw'umuriro, n'ubuzima bwa gihonomu. Urye bike rero, uryame kare. Mu kurangiza, mbega ko abantu bariko baragira divorce canke bariko barahukana, bariko baraba benshi, abo bantu twoca tubaheba? Oya, ntitwobaheba. Abo bantu ahubwo bakeneye kugaruza umunezero Satani yabanyaze. Mu nyuma tuzobategurira igice ca gatatu c'ukugene abantu nk'abo, abantu basanzwe babaye mu buzima nk'ubwo, bogaruza umunezero Satani yabanyaze. Nimba iki cigwa kibafashije, ntimwibagire kugira subscribe, mufyonde no kuri jeme, mufyonde no kuri kakazogera. Ahasigaye rero, reka twibandanirize urugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose, turamuhaye kaze. Urugo ni ikintu ca mbere Imana ikunda, ariko nico kintu ca mbere nyene Satani agwanya. Rero uwagize amahirwe urugo rwiwe rukaba rumeze neza, aruteramire, ntihagire ikirutera ngo rugwe. Abana bubu haragenda akareba agasura yareba iki yariya batinuye. Ibyumweru 3 kwezi bakaba batandukanye. Inama gusa umuntu yababwira ni ukureba umuntu uzagushigikira mwiyereka ufite. Cyane cyane urubyiruko rufite intego. Urongora umuntu uzafasha ya ntego yawe kandi ugukunda nawe.